nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye yaba BM4 News, Robokundi etanu ndetse na televiziyo ya Ganawe TV. Ndizere ko meze neza aho muherereye hose mu mpande zine zigizisi nko bisanzwe. Twongarukana cyane mu kuyaga umutekano wo mu karere. Nongeye kuzana wa mutumire wanyu, nongeye kuzana mu makunda cyane mu busesanguzi bwe butandukanye bwijanye na jewo politique. Kuno munsi nk'utugeye kuyaga ko biravugwa cyane, hari na fact, hari bimenyetso biboneka neza yuko u Rwanda goba rugiye gutegwa mu buryo buboneka ndetse rugategwa n'abantu tugiye kuvuga nka kintu kiganiro. Amakuru dufise nuko bo bamaze kwiyekipa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gutanguza ibitero bikomakomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Bwana Jedoni ntango ndakuramutse cyane. Ego ndakuramukije Kodi. Ega ndakuramutse nongere ndamutse n'abariko baradukwikirana. Nkumbure nabo bon baratumenyereye. Ya baratumenyereye cyane. Ahubwo hariho benshi bagumye bavuga ati nimutwarire kwayo makuru iki. Nkumbure nawe waravyumvise. Nkumbure batira gatebe kugira ngo ubwo abari bafise ubwoba abanyarwanda benshi batubwiye ati dutohore zino nkuru. Eske bimeze gute? Hariho n'abafise ubwoba ariko mu kino kiganiro baraza kumviramwo ukuri kose. Ego boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Nuko Jedoni reka ntangore ndamutse cyane abadukirana tubaha ikaze mu kino kiganiro. Ndabasobe gufyonda subscribe musi yo video nyamutarabikora, hamufyonde kuri like, ni vy'ingenzi bituma ibiganiro byacu bigira kuri kandi hashoboka kundi ibiganiro byacu mudukundishe n'abandi. Mwarabonye yuko ari twama tubaha amakuru vuga yuko ataramwe yo guhuruza nk'ababandi yo hakurya yikiziba. Kaze ni karibu rero mwebwe mwese tugiye kubana. Ndatanguye mvuga ati hari ibimenyetso canke biriko biraboneka cyane, biriko biravugwa yuko igihugu cy'u Rwanda cuba kigiye gutegwa mu buryo bweruye. Tangwe ndabivuga uko ndetse amakuru avuga yuko hariho bamwe mu bantu bakomakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, hariho n'abahoze batwara inzego zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda bifadikanije n'abandi bakorewe ihohoterwa n'inkotanyi maze bagaforomera ikintu gikomeye kigiye gutuma igihugu cy'u Rwanda kigabwa k'ibitero. Aya makuru abanyarwanda benshi batubajije tuyabatohoreze, niyo mpamvu nabarondereye nyakubahwa Diodoni kugira ngo ashobore kugira icyo tubwiye ko eske abo bantu bari kwategura gutera u Rwanda ni bande, bimeze gute? Ijambo ni gwa nyakubahwa. Ego ukuntu rero ukuntu no bitangura ndabivuga. Murabona ko Kagame yinjiye muri Kongo kugwana, acarondera abantu hangira ngo agira udukingirizo, agira abananga, agira ababisimwa, agira abandi bantu bose bita abakongomani, agira abanyamurenge. Donc ntiyise umunyarwanda, yise umukongomani. Ego rero igese donc ndiko ndabona ijya systeme Kagame yakoresheje nayo ne mu kumutera barashobora kuyikoresha. Ijya yakoresheje muri Kongo systeme yo gurondera abantu agira udukingiro nishobora gukoreshwa no mu gihugu cy'u Rwanda mu irashobora none rega biragaragara. Ivyemeza nuko izi ngendo z'abatavuga rumwe na Paul Kagame zirimo zira kongira kirahamagara. Twarabonye jari ke Habyarimana, twarumvise yuko na Kayumba Nyamwasa ashobora nawe ari mu bagomba kuza kuganira na Kongo. Twarumvise ko padiri na Himana Thomas nawe nagomba kuza. Abantu bose barimo bagwanya Paul Kagame
barimo baraza muri Kongo. wibuke ko hariho n'abahawe umubonano na Donald Trump ujya wewe finale yarayihejeje yabihaye umugisha ati ni mugende yaraproclame uno musi rero aho bashobora guca biragaragara ko ariho bari ko baragira rero nta wundi muntu yo kwagira abagomba gutera u Rwanda atari Kongo none si RDF siri kimenaso ubutaka bwa Kongo siba barimo bica abana inkora amaraso babita ngo basogosi b'u Rwanda killing machine siba muri bafato bana ku nguvu muri Kongo n'abagore n'abakobwa rero niho nishavu rya Kongo rishobora no kuva bagahita baruma abo nyene babopoza bakagame bakabaha n'inzira ati tubahaye umugisha rero abanyarwanda icyayo makenga bafise niyo biragaragara n'amaso uriko biraboneka ko Kagame nabandanya atera umutekano muke muri Kongo nabandanya akora mu bisanzwe byari karakora Kongo irabaruma batera u Rwanda irabarasa biravugwa rero yuko byari kavyara Imana yoba yarabonanye na Kayumba Nyamwasa kugira ngo bikunde donc imbere yuko aza muri Kongo aha mu Banyarwanda barambariye bambwira bati tutohoreza aya makuru sinje ngo nemeze 100% yuko yaciye muri Sud Afrique ariko biravugwa ko yaciye muri Afrika y'Epfo ko yaciyeyo rero Kayumba Nyamwasa biri kumwe nabo bose biragaragara neza ko ari urugamba bariko barategura kuko Kagame ntibazomubarira ati ngo tuganire yemere n'urusasu yumva urusasu rero biragaragara neza ko urugamba ruriko rurategurwa kandi uriko urabona neza ko Kongo iri kigenda igira iki isunika buke ubona neza ko barimo barabasunika hajya umunsi babakuye muri Kongo M23 bakayiru donc bakayituza bakayicimwa inguvu hamwe umusirikare wa Kongo ahantu rubibe n'u Rwanda cyumva neza yuko kazoba kabaye rero anatanda mu busesangutse biko ndabibona anatanda yuko barimo baragomba gusunika izo ngabo z'u Rwanda barimo barategura ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ariko utaratwishisha amajambo amatwa gusumira nayahe mayerema ariko arategura ibitero novuga ku gihugu cy'u Rwanda bigamije iki d'abord urabona neza ko mu Rwanda nta demokrasi vraiment ihari abanyepolitike babopoza bakagame ntabo abari bahari bose yaragize iki yarabafunze abatisha rero no munsi na leta zunze za Amerika zarabonye neza yuko kubana bakorana n'u Rwanda cyangwa kubandanya bashigikira u Rwanda bizobateza iceye reka bajya mu Rwanda nta politike bazi ntubona ibintu birigwa barandika aho ni ibintu banduhungiriho bagira bige ibintu ubona ari ibintu by'abantu bazi politike politike yabo bazi no kwica politike yabo bazi no gukeba amazosi y'abantu rero abantu nkabo biragoye donc kubandanya bahagaze biragoye kuko bafise abasi bonyene bakreye inyuma yo gukreya rega Kagame kuba yotegwa bakamutera bakamurasa si ibintu vraiment twavuga ngo ni ibintu bidasanzwe ahubwo byaratevye byateguwe abo bose nabamuhunze baramuhunze aca yongera atera n'igihugu ca Kongo urumva neza ko izo nguvu niyo zihuza bategezwa kurasa u Rwanda cyane gose rero barimo barapanga urugamba nta Kongo ugamena mbere niyo mu nimero ya mbere kuko nabo onye natangwe ndakubwira yuko uko u Rwanda rwabikoze na Kongo irabigira vuba cyane none bazotera bavuge bati ni Jarike atashi wabo bazotera bavuge bati
ni Kayumba Nyamwasa aritahi none abasirikare ko muri Kongo hariko hagwana abasirikare b'u Rwanda ni umuwazarendo yinjira azoherekeza Kayumba Nyamwasa bamushikane bati babonye bashitse amahoro ati cece bisubirira inyuma ariko Dieudonné bino bintu c'est vrai byamaze kumenyekana ko biko birategurwa cyane bigomba kuba vuba biragaragara bona hariho kayisite yuko Kagame yubakiye RDF yiwe nk'inkotanyi bizoborohera kunyiganza kino gisirikare ndetse nino leta ya President Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda. Imbere yuko ndakwishura ico kibazo wewe urakunda kugaragaza kumengo Kagame yaratinyitse kera agifise inguvu rega ndakubwira imbwa urinze uyibona ku giti hejuru siba yiyurije iba yamanitswe yo n'umuntu kandi guhinyende ngo yurira ngo niko ngukwereka ngo ubwambo rero iyo wa muntu yamanika imbwa hejuru mu giti ayimanuye ikaja hasi ntuzosura kuyibona iri hejuru wapi imbwa barayishiraje bakongera bakayikura imbwa ntiyurira igiti imbwa irurizwe ikayirama donc barayishirayo hejuru ntizikurira rero nagomba kubwira ubwo rero wamuzana ngo yayiriyubatse bajya nyene yubatse nibo bazomuhindukira none hajye waruzi neza ko muri RDF hari abadashigikiye bijya Kagame ariko arakora muri Kongo kubera ko n'imfu zabaye nyinshi z'abana b'u Rwanda c'est vrai hari n'abasirikare benshi b'u Rwanda bahungiye muri Uganda urazi neza ko hari abasirikare b'u Rwanda bonyene bareze Paul Kagame baramubara ati barabarira Kisekedi barabarira na Ndayishimiye barabarira na leta z'Ubumwe za Amerika ati twe ntimuzohava mututakwa ibiraki si twebwe si twe dutanga komanda tahubwo natwe tugomba kuba libere mu bandi nibishikana nyamba baba bagomba bumva ko nibaze barishikana ibyo rero nimba utabizi byarabaye abasirikare bahamagaye Ndayishimiye barahamagara na Kisekedi barahamagara leta z'Ubumwe za Amerika ati ibi bintu muri ko murabona Kagame ariko arakora si twebwe turabatumwa twebwe komande iva hejuru ati kandi umuntu wa mbere atanga komande ngaha ni Paul Kagame ati wa kabiri ni James Kabarebe ati rero turasabye mudukure ku umudiktateri umunyagitugu ego sigura yuko nico gituma twebwe nk'abarundi nico gituma nawa musi twasabye imbabazi ku banyarwanda bamwe parti imwe uko iyo tuvuze ko abanyarwanda arabicanye ubundi si bose hari n'abicwa mu bandi ego rero ico no vuga coco nuko reisite nirazme ntwasubira gutinya ngo Kagame ego ngo arashi Kagame wamuhinguvu nujya muzungu ko niwe yamukuyeho hariya mu Rwanda nihawe Kagame yakuye mu Buganda azanwa mu Rwanda rero ujya mukuyeyo ashobora kumusubizayo neza cyane kumanitse imbwa niwe yongera kuyimanura niwe ayimanura imbwa nisimba kandi imbwa ntiyuriza igiti imbwa barayuritsa bayikuyeyo tiyari bisigura yuko President Paul Kagame ari bamushize hejuru bamaze kumudaho baramushize hejuru bamugira igitangaza mu karere igihugu cy'u Rwanda niba naho yitrendinga ku marezo sosyo w'igihugu cy'u Rwanda ngo ni gitangaza ukirubagitse yarohanga intebe y'imbere ngo mubakunga ni kare nibo siwe yavyigize kubera bari bamuzi kubera abari bo kubera hajya abazungu ingene bakora wewe bagomba gukoresha bakugira igitangaza bakugira umuntu akomeye bakugira umustrategie ikivuzwe cyose Kagame hari abantu bamwagirije ko ari we yakoze irya genocide mu myinshi yahera ariko abazungu bace bagomba barafukafutse ivyo bintu barazimya abo bantu nani bahora bumva ko Kagame asanga ngo iperereza yiwe ngo risanga ngo umuntu ngo yari ngo kumukubitirayo za Amerika hagabaza ngo amakuru ntiye yahabwa na CIA batu umuntu yaravuga ati umuntu hava dusesera agafu ego rero no musi rero Kagame ari kuri liste y'abateroriste ivyihebe mpuzamahanga rero kuvuga yuko yotsinda ntibikunda kuko kugira binjire kumutera Amerika izobihumugisha kuko nubu niyo yahaye umugisha abatera ibihugu by'abandi reka na Kagame atari uko babonye zihinduye umurisho bagasanga y'umurundi yabambawe muri Kongo Amerika yari ku ruhande rw'u Rwanda muga basanze y'umupatriote w'umurundi baca basanga cyane naho dushobora yavuze ati twibihugu byacu mudutwara igihugu ari umuntu yakoze akantu igihe haba ayo masezerano kate ngo Trump ngo niwe neva ngo muranumva ati ni wewe President of Burundi yeah, thank you very much yeah hariya kantu kasigura ati wewe
niwe wabikoze niwe wabikoze buri kimwe. yego Tugaruke kuri ko kantu wavuze yuko hari abasirikare bari y'u Rwanda nabo badashima imikorere canke imyitwarire ya president barongoye ndetse n'akabarebe mu kubasuka mu ntambara batazi ico bariko baragwana ndetse bagwanira inyungu z'abagabo bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga leta y'inkotanyi. Ariko abenshi twarabonye bariko barerekana bariko bavuga yuko bahungiye mu Buganda. Mbega kubera iki zino ngabo nyamba zarabwiye president w'u Burundi zikabwira Kisekedi zikabwira na president za Amerika yuko ikibazo atari bahabwa ikibazo ari ubatuma. Kubera iki mu Burundi tutarabona abasirikare bo mu Rwanda bahungira mu Burundi? Imipaka irafunze baburaho banje mbeho ho bo barahunze wewe bimenya. Ariko no wamabanga ya gisirikare we yamenya gute? Ndega nabo bahungiye mu Buganda ntibagaragara. Tukiraho nyene leta y'u Rwanda nyambariye barahahungiye itwagiriza FDLR. Nivyo koko abasirikare b'u Rwanda baba baraje naba bitwa FDLR canke ntabaje? Ariko gusa ico nokubwira cyo canke n'amabanga ya gisirikare abasirikare donc umusirikare birazi neza ko atarenga imbibe arenga urubibe iyo ari inzaza kumvo z'umutekano aza akaza niyo yoza nk'umusirikare aza hari inzego byavuganye nico gituma no muri mu Buganda donc rero mu Buganda bahungiyeyo ariko ntibagaragara bisigura ngo barakingiwe ubundi Kagame baragiye kubakurayo. Rero twavuga nuko hariho amabanga twe tutamenya nuko turi abanyamakuru hari n'igihe nawo wayamenye tarayo kuza kuvuga. Rero kimwe gusa menya ngo Kagame abasirikare wiwe baramureze baravuze ko ari we mu dictateur ari we bwicanyi bwose bubarizwa mu Rwanda bukomokako haga ntuze wumva umuntu yishwe mu Rwanda itegeko riva hejuru. Ariko Jodoni tukiri ngaho tuzi yuko amayeri y'inkotanyi ari menshi cyane. Abasirikare b'Abanyarwanda bavuze bahungire mu Burundi urizera yuko leta y'u Burundi yobizera uko nyene canke boshikira mu gasho? Ya umusirikare rego umuntu wese donc c'est vrai hari amategeko agenda nahunze hariho ibigo vyakira impunzi bigakurikirana impunzi. Rero niyo baza hari ibigo byo bakira vy'impunzi banaza abasirikare impunzi. Donc umusirikare none umusirikare aje erega aciye muri transit bakamubaza bakumva nta ngorane. Erega ikibi nuko yo kwinjira mu kinywabi yinjiye akavuga ati jenje gusaba ubuhungira agatakamba ati nukure je umusirikare mugabo ndamanitse nimba ari nkoho ngiye ndamanitse amaboko. None nuziko no mu ntambara bamanika ubutambara none umuntu yamanaze gumanika igitambara cera cyahubwo numva banarengana abashaka amahoro nuko tuyaze vyinshi kandi bikenewe ndizera ko abadukurikanye bahumviye ibitari ariko kimwe gusa kurangiza turemesha Abanyarwanda hari Abanyarwanda bampamagaye mengo bafise ubwoba kubera ayo makuru bari bumvise. Rero ico no babwira mwa kino gihe nuko intambara yose yoba mu Rwanda nizo bihiga Abanyarwanda izo bihiga abasogosi aba inkotanyi abateroriste bayogoje akarere hazoba ya operation pinpoint. Nimba ari kuri Kabarebe ibombe puf nimba ari kuri Kagame ibombe puf nimba ari ku mushefu w'abasirikare nimba ari we umwe chef d'état major ya agombye kwerekana ko nabagomba kugira ibombe puf hama abasirikare hazocaza abasirikare bagati rero mwegene shira ibigwanisho hasi. Igihugu umuhungu rega kigira ku mategeko iyo amategeko abari hejuru atamategeko bariko baratanga ntihabuya ko muri Kongo umuchef de commande yari wirukaga turugamba none woja ko Rwanda atakomande mufise mu inuma ngabo zitagira umutware. Rero niwo wumva jari kavyara Imana yinjiye mu Rwanda ukumva akayumbanya Nyamwasa yinjiye bazogenda direct no mu rugwiro ngoba mu rugwiro ni ngo ni muri presidence ura nahazi. Reka ndagushimire cyane bwana Diodone. Yego reka nani ndagushimire kandi ngire nshimire n'abadukurikiranye nkumbura Abanyarwanda bashira umutima mu nda nta rugamba rugiye kubahitana ruzoza abo ruzoraba n'abicanye n'abagenocide abazengereje akarere nkuko na Kabare bajya rero Kabare be yavuze bazengereje akarere nibo urwo rugamba
ohitana abateroriste niko no bivuga ego nuko kanacishimira cyane abantu mwese twabanye kino kiganiro kitari kigufi ndizera yuko mwumvise vyinshi tubasaba subscribe ndetse na j'aime kuri kino kiganiro kugira ngo tukire motivation yo gukora umuhamagaro twamagaririwe ndanabasaba cyane kuja muri commentaire gushirayo intererano zanyu canke ibibazo vyanyu navyo tuyikorako cyane kugira ngo tubandanye tubaho kuri kose uyo kuri twakomera Diodoni jewe nitwa Cody de Black iyi ni BF News iyi ni Robondi etanu iyi ni Yaganawe TV nizera yuko mwese mwavyakiriye bye bye